mu bintu bikomeye ayo mahoro ntuyatakaza ahubwo iyo binakujeko ahubwo umwegera cyane umwegera cyane akaguha ayo mahoro umwegera cyane akaguha uyo munezero ibyo bibaza akabikwikorerera ko yavuze ati mwebwe ikintu cyose mubona kibananiye kinzanire genda gishobora mugabo uyu munsi turondera inzira yo kwironderera amahoro turondera inzira zo kwironderera protection turondera n'amahoro ahantu adakeye Imana idufashe cyane ubundi nyene isi ahantu igeze mu bisanzwe ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo abezwa nibashishikare bezwa abagabitanye bashishikare kugabitanya kubera ko Shalom shalom abakunzi ba Horikana TV nongeye kubaramutsa ndabaha mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mumwe wese aherereye ndabifurije umunsi mwiza igitondo kiciza ndetse akazi keza amagara meza n'ibihe byose byiza kuri micro Gisirene Haziyo uko musanzwe mubimenyereye ndi kumwe n'umutumire wacu kandi n'umusango ngenda mwakire nawe nyene acavuga ngo aranyakiriye nego turakiranye amahoro didi n'amahoro meza mwaraye amahoro Imana ishimwe cyane umerewe neza nukuri ndashima Yesu nukuri ndabibona ndashima Yesu turashushe turashushe tugutegura igikorane muri Garison des Âmes cyateguwe natwe abamama warabonye afishe ariko nagomba gutumira abakunzi bacu kuri Horikana TV ndabatumiye ufise umuvugabutumwa mwiza cyane asizwe amavuta yigisha neza ego yitwa Revera Sengiyumva Michel nukuri aramaze kutwigisha incuro nka 3 ariko narumvisemwo arafise ihishurirwa mu ijambo turafise n'umuririmbyi wacu yitwa Theogene Uwiringiyimana jewe twaranabonanye ejo nukuri arumva ko yaranezerewe kumva twamutumiye arumva ko yarakumbuye mu Burundi aravuga ati ndabafitiye agakemanyi gakomeye naradufitiye agakemanyi gakomeye ego aravuga ati ndafise amashimwe mu mutima wanje nzobashingira intahe ndababwira ukiraho ku mashimwe ko avuga ko afise amashimwe mu minsi yahera twegeze kubona inkuru za Theogene zitavuga ivyiza kuri we bega ego byari ivyo canke byari ivyo vraiment byari ivyo ariko yaravuga ati ubu ndi mu gihe ciza pe ati narabonye imbabazi z'Imana narabonye kugira neza kw'Imana ibibi sukugwa ariko ahubwo ko guherayo n'ivyari bibi ati ndumva mfise bagage ya jaji ati ndafise bagage nzaniye abarundi ego ndafise bagage mfitiye abarundi rero umuntu w'Imana ndagutumiye turafise n'umundi mukozi w'Imana abantu benshi bakunda cyane nawe atekeye ibintu byinshi muri by'ubwenge by'impemu by'urukundo rw'Imana umuntu yitwa Atanazi ngira ngo muramuzi benshi wo muri SSH n'umuntu w'umunyabwenge n'umuntu w'umunyampemu n'umuntu iyo ariko arakwigisha urumva ko ari ubuzima uri kurakira rero kutazoba muri iki giterane no guhomba ariko umuntu wese nkunda ndamwifuriza kuzokibamo ego nkuko muvyumvise arabwiye ati kutaba muri kino giterane no guhomba kandi vraiment no guhomba nyene ku bantu bakunda igisirimba cane ndabizi ko twese nk'abakristo nka bose turakunda igisirimba muze dusirimbe bantu b'Imana muze dutambira Imana n'abakeshi joro batambira bitagira ikimaze baratamba muze dutambe tugifise akaryo hariho abantu no munsi bifuza kugenda gusenga bikanka bivanye n'ibihe baba bari mu binogo binyegeje bari mu binogo binyegeje bari ahantu bashonje batagira ico barya bariko barinyegeza amasasu n'ibisasu n'amasora kumakomeye ariko twebwe turaca yo Mana yo Burundi uragaheza gigo nukuri
karibu rero kaze muri iki gikorane, azoba ari igikorane c'ubwiza nukuri kandi abantu bose baratumiwe ntibibaze ngo n'abamama bagiteguye mwagiteguriwe abantu bose n'abagabo n'abahungu uwo ari we wese ahawe ikaze nukuri kaze cane rero muri kino gikorane ego ndazi ko tuzogira ibihe vyiza ntuka ndavyumva ko Imana izobana natwe ego twarabisengeye Imana kandi ndumva Imana yarumvise ugusenga kwacu ego nuko reka rero nukuri twizere yuko bakunzi ba Horikana TV batukurikirana bazoza kaze karibu bienvenue twakire ijambo dutambire mu Mana turyoherwe ego hama rero nariko ndakira mama Haure umva ko yaciye acishamwo akabatumira tugire twinjire mu kiganiro kandi ciza cane inshuti mukundwa uriko uratukurikirana nukuri ugiriwe amahirwe yo gukurikirana kino kiganiro kubera iconzi kiraryoshe kandi kirafasha rero utora agatebe wicare ugerageze gukurikirana kino kiganiro nyuma ya kino kiganiro turakeneye amapartage yanyu n'amakomantere nuko mbere yuko dutangura ikiganiro cacu nkuko bisanzwe biri kuri Horikana TV turabanza tugasenga niwo mugigo karero dusenge ndasenga twongeye kugushima Mana nyincubahiro twongeye kugutazira Mana uhambaye Mana ugira neza wewe wigitangaza wewe uri Imana nyamana nturi bayari eka nturi dagoni ariko uri Imana ishoboye byose uri Imana yumva uri Imana ikora uri uwa mbere kandi uri uwa nyuma uri intango kandi uri iherezo niwe Mana nyamana Imana y'amahoro Imana y'umutuzo turagushimiye mwami muri kino gitondo turagushize hejuru turavuze ngo uruwera uri Imana igira neza Mana turaguhaye uno mwanya tugiye kuba hano muri kino kiganiro wewe uraturongora mwami n'abadukurikirana nabo bagira ico bakuyemwo bagira ico ikimazi baronka ikimazi ku bino biganiro byose bica ngaha byabiri biganiro vy'ingo vyabara amasengesho yabara ubutumwa mwami Yesu reka abadukurikirana baba ari babiri canke batatu abakibonye bose kibakorere nuko rero mwami turagushimiye kubwa kano karyo keza tugiye gutangura ikiganiro n'umwanya wose kiza kumara urakoze kuri Imana amen nuko ikiganiro cacu cuno munsi kiravuga ngo amahoro ni iki wowe uri kurankurikirana wewe ico wita amahoro ni iki ushobora kuba wita amahoro amahera ushobora kuba wita amahoro injya uri ugahaga ukavuga uti amahoro naye ushobora kuba wita amahoro inzoga unyoye ukumva ka depression ukavuga uti nukuri aha numva ni asha byose bitunganye ushobora kuba wita amahoro abana beza umugabo mwiza urugo rwiza ariko mwisi ngo byose no guhahamira umuyaga rero turagiye guca ijya nini twumve ngo amahoro ni iki amahoro nyakuri ni iki hariho abumva ko amahoro ari visa hariho abumva amahoro ko ari kuronka umutahe hariho abumva amahoro ko ari kuba badandaza bakaguma bunguka mwene data kazi ego mama Haure kaze mu kiganiro ego tubanze turirimbe gato turirimbe mama Haure arakunda kuririmba abakunzi bacu kuri Horikana TV indirimbo jewe ziranyubaka jeje kandi hari ikindi kirere zinyinjiza utangiye mama Haure je nohora ndakuririmbira ibihe byose ego kubera jewe no mu gusenga kwanje ntaririmbye sinshobora gukumva yuko ninjiye indani ariko iyo ndirimbye ndumva presence y'Imana ndumva amavuta y'Imana nanje ndumuririmba amen reka turirimbira abantu nanje nezego nukuri reka turirimbe iyi ndirimbo nyene ivuga ngo numva amahoro haleluya haleluya amahoro ni ikintu gikomeye ego numva amahoro numva umutuzo manuri mwiza ibihe n'ibihe numva imbaraga numva
kunesha Mana uri mwiza ibihe n'ibihe numva amahoro numva umutuzo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe numva imbaraga numva kunesha Mana uri mwiza ibihe n'ibihe. Wow. Haleluya. Ego. Nukuri ngo numva amahoro numva umutuzo mbega mu Mana we nta kintu na kimwe kibuze pe. Iyo ubuze amahoro ukora amakosa menshi. Mbega urazi yuko burya n'intambara ubona ziba mu isi n'izi ziriko ziraba uyu munsi ariko kubera abantu babuze amahoro babuze amahoro rero bashaka kuyironderera kandi uravye n'isi abantu bo mu isi baragerageza ngo turondere tubakagira ama organisation africaine union européenne Nations Unies tugerageze guhuza ibihugu tugerageze guhuza imiryango umva indero y'abana baragerageza ariko ibyo byose nta mahoro bishobora kubazanira. Nta mahoro preve n'ukubona n'uyu munsi byanze ariko Yesu yadusigiye ibanga rikomeye. Ngenda gusomera ijambo muri Yohana igice n'ice 14 turasoma umurongo wa 27 uravuga ngo amahoro ndayabasigaranye. Umvise amahoro ntatangana na Nations Unies ntatangwa na Union Africaine ntatangwa na Union Européenne ntatangwa na ama organisation yose womenye. Umve Yesu yavuze ngo njewe ije ntanga amahoro ati nanje kandi ndayabasigiye. Kuramyo ndabasigiye amahoro yanje ngo jeho ndayabasigaye ngo umve ngo amahoro ndayabasigaranye amahoro yanje. Umvise amahoro yiwe ya Kristo ngo ndayabasigaranye ngo jeho sindabagabira nkuko abisi bagaba. Urumva imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Umuntu yakiriye amahoro ya Kristo nta bwoba. Umuntu yakiriye amahoro ya Kristo ntacatinya aramenya ngo jewe ivy'Imana itagombye kumpa sivyo aramenya ngo ivy'Imana yangeneye nta numwe ashobora kubintwara. Rero ntasubira guhunga abantu kandi aravuga ati uburinzi bwose nubwo umwami wanjye yemeye ko ikintu kinshikira nuko abari inzira yacaguye gukora ikintu n'ikindi ku buzima bwanjye ntahangayika. Uyu munsi rero abantu benshi barahangayitse kuko bashaka kwironderera amahoro bashaka kwironderera amahoro kandi ni yandi avuga ngo jewe singaba nkuko isigaba Satani nawe hego nzo kuko ndi kumwe kuko avuga ngo sindabasize mwenyene ndi kumwe namwe gushika ryari ntiyadusiga gushika kumpera ngo yisi ngo kandi ngo sindabasize muri imfuvyi ngo ndabasigiye umufasha ngo ndabasigiye mpemu yera ngo uyo niyaza ngo azobagira abagabo nyabagabo bo gushingira intahize najyana azotumara ubwoba siko kandi azojara twibutsa ibihe aduhishurire n'ijambo rero igituma uyu munsi rero abantu duhangayitse dushaka kwironderera amahoro. Rero amahoro abantu bashaka kuyironderera. Rero umuntu nta muntu numwe ashaka kuguha amahoro
rero ukaba ushaka amahoro nyamahoro kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nitwubakira ku bintu urufatiro ngo mbega nigwasenyuka umugorotsi azobaho gute wewe uyu munsi ushobora kuba wagize urufatiro umuryango wawe mbega umuryango guheze ko amahoro adusha agenda canke wubakiye ku butunzi mbega ubutunzi buheze ucumererwa gute canke wubake hariho n'ibindi akazi hari ibintu abantu benshi bubakirako mbega biheze bica bigenda gute amahoro acabura urumva amahoro acabura ariko arahiriwe umuntu yakiriye amahoro ya Kristo ayo nta kintu na kimwe gishobora kuyamutwara rero amahoro ga Gigi amahoro atangwa n'Imana Imana itaguhaye amahoro nta mahoro isi yoguha kuko hari abo tuzi bafise ibitayega ariko batagira amahoro mpora ntangara ukaraba umuntu afise ibintu byinshi witagira uko bingana ariko ugasanga ngo ntushobora no kurya ntushobora no kurya n'ikintu na kimwe kubera amagara amagara ufise amahera menshi kurya byari byo byose muri frigo huzuye inyama huzuye ivyamwa huzuye ibiki ariko ugaca usanga kubera ko ivy'isi atamahoro bitanga n'izo nyama ntazurya uronderera abandi man oya nisi nta mahoro hari ijambo rivuga muri Yesaya 32:17 Yesaya 32:17 avuga ngo ubugororotsi ngo buzovyara amahoro kandi ubugororotsi buzozana gutekereza n'ivyizigiro gushitsa ibihe bidashira amen 18 haravuga ngo naho abantu banje ngo kandi ngo abantu banje ngo bazoba mu ngo z'amahoro amen ngo no mu mazu ngo bahabe amarembe haleluya urumva ko abantu bayo tubaye mu ngo z'amahoro tubaye nk'ibintu tubayeho amahoro y'Imana ngo no mu buruhukiro butagira inkomanzi urumva ariko urubura ruzotsinda ikibira hasi ngo igisagara gisangangurwe rwose murahiriwe yemwe ababiba mu biyaya by'amazi yose mukarekura inka n'indogoba kugenda mwagamba nukuri umva ko ijambo ry'Imana rivuga yuko abantu bayo ngo bazogira iki ngo bazobaha amahoro ngo zabo zizoba amahoro umva irindi jambo rikavuga ngo ndabasigaranya amahoro wowe dusomeye ngo ndabasigaranya amahoro kandi ndabagabiye amahoro yanje kandi majambo bisigura yuko amahoro Yesu yaraduhaye amahoro Imana yonyene niyitanga amahoro ashitse niyitanga amahoro nyakuri ibisigaye byose ibintu byo mwisi imodoka nitanga amahoro inzu kuba ufise inzu nta mahoro kuba ufise parcelle nta mahoro kuba ufise je novuga ngo mubisanzwe ugerageje ahubwo kugira ngo wigwanire urondera amahoro yo mwisi cugira ingora gusa oya raba Salomo hari ikintu atakoze kugira ngo anezerwe ariko byose yarabiravye amaherezo aravuga ngo vyose ngo nuguhahamira umuyaga ngo itanguriro ry'ubwenge ngo nukumenya Imana ngo ibindi byose bisigaye nubusa kuko Salomo mu bantu kwisi nabonye binejereje Salomo yararimo Salomo mu bantu bari batunze mwisi yararimo ariko ibyo byose yabonye atamahoro byamuzaniye icyamuzaniye amahoro nukumenya Imana rero bantu b'Imana ukaba ushaka amahoro arama mwana n'uyu mwami niwe wenyene wakira ayo mahoro yiwe kandi gajeje nkubwire amahoro Kristo aguha niyo uri mu bintu bikomeye ayo mahoro ntuyatakaza ahubwo iyo binakujeko ahubwo umwegera cyane akaguha ayo mahoro umwegera cyane akaguha uyo munezero ibyo bibaza akabikwikorerera kwevuze ati mwebwe ikintu cyose mubona kibananiye kinzanire genda gishobora mugabo uyu munsi turondera inzira yo kwironderera amahoro turondera inzira zo kwironderera protection
umva turondera n'amahoro ahantu adakeye Imana idufashe cyane ubundi nyene isi ahantu igeze mu bisanzwe ijambo ry'Imana niryo rivuga ngo abezwa nibashishikare bezwa abagabitanye bashishikare kugabitanya kubera ko ubu aho le monde igeze hari ubwenge bwinshi ubwenge bwo kuvuga ngo urinde ikirere ubwenge budasanzwe kandi Imana yari yarabivuze iherezo azoba hari ubwenge budasanzwe buriho kwera ako malgré tout y'ubwirinzi bwo mu kirere ibintu bishobora kwangirika malgré tout y'ibisasu bikomeye amahoro arabura nyene sigura ko nta handi hantu amahoro ni kwa Yesu kwa Yesu niho hari amahoro kandi umwami yarabivuze imbere tuvamwe aravuga ati jewe nta kado nuba kabanezera kandi kazobarinda nuko nobagabira amahoro yanje ayo nawe wemeye kuyakira arayahabwa rero umuntu uri kuranyumviriza wese nagira nkubwire ngo amahoro ari ku Mana amahoro atangwa n'Imana kandi iyo ni wayisunga nizokumara amazi nuko ku bantu bariko baradukurikirana uno munsi hariho abantu badukurikirana bari mu bintu bitandukanye hariho abadukurikirana bari ahatandukanye uno munsi kw'isi yose turazi yuko bino biganiro birabageraho hariho abantu barusha nk'abantu bari munsi y'amagorofa yahenutse hari abantu baba bavuga bati no munsi ntibuca ni ukuri humura imbere y'Imana senge senge nta handi hantu hari amahoro atari muri Yesu Kristo honyene Yesu wenyene niwe afise amahoro ashitse niwe afise gutuza niho honyene tubonera gutuza bishitse ivyo bariko uravuga ni ukuri turi mu gihe kigoye urazi nk'ubu dufate izi ntambara ziriko ziraba hagati ya Amerika na Iran na Israel hari abantu benshi bari mu ngendo nk'ubu bariko baravuga ati none tuzosubira iwacu gute hari warashitse ku munsi we wa nyuma wo gutaha biramugoye ariko nagira ngo utere intege nkubwire ngo hanga amaso Imana igukomeze ikuremeshe niyo yonyene ishobora kugusanga aho hantu uri hama ikakuremesha kandi ukaguma witeze kweja azoba ari heza mugabo ahandi ugumanye wiyumvira ingene bigende ibiri kurataka ibiri kuragira kuratama amahoro aragutakarana ndetse wiyumvire bikunanye no gutora solution ntabemwe no kudeprima ariko byose ni wabiha Yesu arakubwira ngo humura ijambo humura ari tubwira imisi yose araguhumuriza gukomeze kandi agucire n'akanzu urengana no mu bikomeye yavuze ngo nzobana namwe ibyo byose mudashobora ngo binyikoreze mubwira uti aka kanya hari ibyo ntabona hari ibyo ntatahura hari ibyo ntashoboye none ngwino untabare we yama yiteguye kugirira neza abantu biwe ariko ibyo byose bikagusaba kugira iki kumenyana nawe umuntu wese by'ukuri je numva nkunda numva numusabira kumenyana n'uyu mwami hama ukakira amahoro yiwe hama tugategereza urazi gajije ega ibihe ntituzobihindura naho usenga niho bihindura imva ibyanditswe muri iki gitabo Imana yaravuze ngo nta n'urunyugutu na rumwe uzova ku byo je navuze no gusengera ubugingo bwiwe umwe wese abera izamu ubugingo bwiwe hanyuma dutekane cyangwa aravuga nti ega gupfa ni nzira kandi nta numwe azo kweshapa ariko harahiriwe upfa akabazi neza yaroye nuko kuba ariko baradukurikirana kugira ngo murumvise yuko amahoro nyakuri ari muri mu Mana Imana yonyene niyo ishoboye kuguha amahoro gutuza ukaba umutuzo muri inosi ubundi ivyisi nta mahoro bitanga biryohera amaso gusa yego hariho abitwa ko umengo baguwe neza mugabo nyene utagira Imana nta hantu na hamwe hari amahoro atari mu Mana gusa nuko mama Kabure ngira asa n'urangiza sinzi ko afise ijambo ryanyu bavuga nukuri urazi icyo nagomba kuvuga nukuri umuntu wese narondera amahoro atangwa n'umwami Imana ibindi tweza ngo bitanga amahoro n'amahoro y'akanya gatoya hariho
abo abari babifise ariko batigeze bemera kwakira amahoro ya Kristo ngo banywanane nabo bahejeje nabi. Ariko wewe niwamwimika mu bugingo bwawe hama ukarongorwa nawe, nukuri uzokwamuva mu bwiza uja mu bundi, kuko niryo sezerano yadusezeranije kandi ntashobora kuduta ibyo yarabivuze. Rero umwizere, tumwizere, ntazoduhemukira. Imana yo mwijuru ibampezagirira. Murakoze cyane Mama. Reka nshimire n'abakunzi bacu ba Holy Canaan TV bariko baradukurikirana. Ego mu kurangiza udusengere kugira ngo turangize. Mukunzi mwiza, tuguhaye icubahiro n'ishimwe bikubereye. Uri umwami mwiza, uri umwami w'amahoro, uri umwami w'imbabazi nyinshi n'urukundo rutangaje. Ari nico gituma n'uyu mwanya dusenga dusaba ngo aya mahoro wadusigiye, Mwami Imana, abatayafise turayabasabiye, reka bemere kuyakira, kuko aya mahoro yawe ntacagereranywa naco. Ubutunzi bwo mw'isi biri mw'isi byose ntaco vyomara bitarimwe amahoro yawe, ariko kubigira ukabigirana n'amahoro utanga yo biraryoshe. Rero umuntu wese ndamwifuriza Mwami Imana ngo aronke iryo hishurirwa, yizerewe kandi binemarira amaso yawe kuri wewe, kuko nta numwe uzokwigera uhemukira, kuko ugukunda uramukunda, ukurondera uramwiyereka. Rero mukunzi mwiza, ugirire neza abakuronderana umwete. Urakoze, icubahiro cyose kikugarukire, ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen.